Yitwa Mashanya Aloise aba ari je ndongoye umugwi ndangakaranga yitwa Kayazwe. Numugwi urimwo imbyino n'intambo z'ikirundi. Numugwi rero ukukira ishirahamwe gitwa Focus on Culture Life ari ryo shirahamwe ryemewe imbere y'amategeko. Umugwi watanguye mu 2004 ngaha watanguriye ngaha nyene muri Musée Vivant y'Ubujumbura. Urumva ko twamaze imyaka myinshi. Iryo shirahamwe ryemewe n'amategeko mu 2007. Akayazwe rero ni gisata c'intambo n'imvyino muri iryo shirahamwe. Akayazwe rero katanguye ibikorwa byacu muri ivyo 2004 dutanguye mu gisata c'abahungu gusa, twatanguriye ku ngoma gusa, ariko 2005 haci yatangura igisata c'izindi ntambo ngabo z'abahungu nyene. Muri 2006 hacaja mu gisata c'intambo z'abigeme n'abafasoni. Hari twumva ari vyo uwo mwanya dushoboye, mugabo duca turabona yuko abo bahungu twoza turongeramo izindi ntambo kugira ngo dushemwe intambo zose zo mu gihugu. Akayazwe ni nka kurya umuntu yoba avuga ati reka nite umwana izina, hama akagerageza kurondera izina yita umwana. Urashobora kumwita niyo ngabo kubera wumva yuko uvuga uti Imana yangiye imbere ndayishima. Mugabo Akayazwe nako twarondeye akazina twumva ko rata n'ingoga ibintu dukora. Akayazwe mu Kirundi ni izina umuntu akoresha ku kintu camuryoheye, camunaniye, ingena kiyaga kandi ciza cyane. Nkuko umuntu wagiye mu rubanza ugataha abo wasize muhira bakakubaza bati mu rubanza vyagenze gute, bikaba vyakuryoheye gushikaho wumva utagira ingene wo bisigura. Umuntu arashobora kuvuga mu izina rimwe gusa ati Kayazwe. No kuvuga birandengeye, simbona aho no bitangurira ngo ndabihereze, vyari biryoshe cyane. Ndi mu bashinze ishirahamwe, hanyuma jewe kuva nkiri mutoyi ndi umuvuzi w'ingoma. Nabitanguye nkiri muto mu mwaka w'1986 aho nari ntanguye umwaka w'indwi ahantu nari niga. Hama ndabitangura ndabibandanya, hanyuma ndaheza amashure, mugabo nca ndaja mu yindi migwi. Mugabo ndabona nti iyo migwi naho ndayirimwo harako mbona tutarashikako. Hama iyo utari no mu ntwaro z'umugwi hari ivyo udashobora kugushikako, ushobora kuvuga bimwe ntibavyemere, ugasanga siyo ntumbero bariko barabiha. Mu nyuma je nca ndavuga nti reka ndabe abandi twoba twumva co kimwe imigambi yindi twokongerako. Nca ndaja hamwe n'abandi dushika abantu 10, duca turavuga tutireka dukiri iyo shirahamwe kandi tuyihe intumbero y'ukubandanya ibikorwa twakoze kenshi tukiri bato, mugabo turabe ko twobiteza imbere gusumba aho twari turi. Nuko vyatanguye. Aho nabona yuko nkeneye tugera twarahageze. Kubw'umugwi twarashitse ku bikorwa vyinshi, twarashoboye kuba turi mu mugwi igihugu cikorarako cane kubera babona ubukerebutse dufise, kigaserukira Uburundi mu bikorwa bitari bike mpuzamakungu. Akayazwe katanguye guserukira Uburundi mu 2009, gaserukiye Uburundi muri festival panafricain, festival yahuze
ibihugu byose byo muri Afrika yabereye muri Algeria aho akayazwe niko kaserukiye Uburundi mu gisata c'ingoma mu bihumbi 2010 akayazwe karaserukiye Uburundi mu Bufaransa mu maturune menshi mu mafestival menshi yabera mu Bufaransa aho twagiye mu mafestival ashika 13 tuvuye ngaho bikuru twaragiye muri Gabon muri Gabon twaragiye muri Côte d'Ivoire turi muri rya festival yitwa Massa twaraserukiye kenshi Uburundi muri izi festival za East African Community ya Jama Fest Uburundi buheruka gukoresha ico Jama Fest n'ubwa gatanu ibaye kuva igitangura kuva ibihumbi 2013 akayazwe ntikigeze gasiba muri ivyo bikorwa kandi kamye ariko gaserukiwe n'abakinyi benshi muri ivyo bikorwa akayazwe kari hamwe n'iyindi migwi yagiye mu Bufaransa mu 2014 bagiye kwandikisha ingoma z'u Burundi mu byo twifuza no gushikako twarifuza yuko tugomba tuti twe turakeneye kubona yuko twe twoba turi abatimbo ba mbere mu isi yose ivyo twarabishitseko kubera twarashoboye kuba abambere mu ihiganwa ry'imigwi y'ingoma ibera mu Burundi uko umwaka uheze mu bihumbi 2019 nitwe twabaye abambere mu gihugu nukuvuga ubaye wa mbere mu gihugu c'u Burundi ingoma n'izu Burundi ububaye wa mbere mu isi yose ico kintu twaragishitseko rero mu mahiganwa amaze kuba yose ngaha muri meri ya Bujumbura arimwo imigwi y'ingoma ikibanza kibi tumaze kuronka ni ca kabiri urumva rero tutabaye abambere tuba ba kabiri tukaba tumaze kuba n'abambere mu gihugu cose turakorera ku ndirimbo z'igihugu mugabo iyo turi mu manza turakora indirimbo zijanye n'imanza urumva hari indirimbo zijanye n'ubugeni zijanye n'utwikurura eka zijanye no guteramisha mugabo zimwe n'iz'igihugu izindi zikaba zijanye n'imanza hariho n'amashira hamwe ahora twikorako abakeneye ibikorwa kumenyekanisha ibikorwa vyabo turashobora rero gutegura indirimbo zijanye n'ivyo bikorwa bagomba kumenyekanisha ego ubuhinga dukoresha nuko imisi yose ku mwaka eka igihe icyo ari cyo cyose twe nta muntu bwa mbere abaje kudusaba yuko aja mu mugwi twankira ushaka araza gutamba akavuza ingoma agatamba izindi ntambo canke agomba mu gisata cyo kuririmba akajamwo mugabe ivyo vyose turiko turabikora tuguma turaba yuko hazamwo ugwaruka cane kubera tuvuga tuti abakuze nibafatirwa barafatirwa n'ubuzi bagafatirwa n'urugo hanyuma mugabo tukaguma turaba yuko harimwo ugwaruka ngira mwabibonye yuko harimwo ugwaruka rukiri ruto abana batarashitsika imyaka 15 abo rero turabikora gose uretse yuko ubu hariho n'ibikorwa turiko turakorera ku mashuri kugira ngo twigishe ku mashuri abana bakiri bato bige gutamba hanyuma ababikunze bakaza ngaha mu mugwi wacu canke bakaja mu yindi migwi iri hafi y'ahantu basanzwe bakorera kuri Musée Vivant y'Ubujumbura twahabonye hari kibanza bwa mbere turabona ko hari kibanza hari aha hantu hagutse kubera kuja gukorera mu makartie biragoye tuca dusaba ikibanza ngaha kandi tukabona tuti niki kibanza gisanzwe ari kibanza c'ingenzi mu byo rero natwe turiko turaterera igihugu nuko n'intambo ziri mu zihamagara ingenzi hariho rero n'abantu rero bashobora guca ngaha kubera bumvise yuko hariho intambo bakaza ari twebwe baje kuraba gusa n'abandi bagaca baraba n'ibindi bisanzwe biratwa ngaha muri iyi Musée Vivant yego imigenderanire ni myiza mugabo haraho gacamo
hari aho gacamwo ugasanga turiko dupfa amasuccess, turiko dupfa umwe wese intambwe ahigeze. Nkuko urumva nakubwiye ni nkuko twama turi abambere canke abakabiri, hari abifuza bati barya abantu baratujyanye ibintu canke kubera ikibajya, ugasanga rero hariho abo babiti bavuga bati hamwe batusubira kuba abambere natwe tuguma turabambere. Urumva ugasanga bimwe ntituriko turarabana ijisho ryiza, mugabo birababaje sivyo vyatezwa kuturanga. Twategerezwa ahubwo muri iyo rivalite turimwo, ahubwo bikadutuma umwe wese agerageza kurusha uwundi, hama murushije akumva ko abiryoherewe, uwundi arushijwe naho ntiyumve yuko uwundi hari ikintu kibi yamugiriye. Abakinyi nivyo ntitubahemba, mugabo uko dukoze igikorwa turaha umuntu wese agashiruka bute kajanye n'uburyo tuba twaronse. Nitwovyita agahembo kubera turavye ibikorwa dukora ingene biruhisha, ingene bidutwara umwanya, ntitworonka uburyo n'amashirahamwe vyoyagora kugira ngo aduhe uburyo bukwiye kugira dushobore kuriha ibikorwa abakinyi baba bakoze. Ico twosaba nuko leta ubisanzwe yari kwiye gufata mu mugongo imigwi nk'iyi, igafata mu mugongo imigwi. Hariho nivyo ibikorwa vy'amahiganwa bahora bagira, bagatanga ubushikakabute, ariko tuvuga tuti ubushikakabute batanga buracari butoyi turavye uburyo tuba twakoresheje kugira dushobore gushika kuri ico gikorwa. Yego barashiramwo amafaranga n'ahataraba menshi, mugabo boraba bagashiramwo n'ibikoresho basi, ukavuga uti nimba umugwi wa mbere waronse iki, wa kabiri nuronke iki, wa gatatu, wa kane basuronke n'imigwebero, ico bita imigwebero n'izi mpuzu abatimbo bambara. Hama bavuge bati umugwi wa gatandatu nuronke ingoma nka zitanu basi, kugira ngo turabe uburyo ingene bwo kwegera abakinyi. Muri kazoza turiko turategura ko twogira clip nshasha, turategura nuko twogira igiteramo duca dusohoramwo izo ndirimbo. Amazina yanjye banyita Bigirimana Grace David, nkaba umukapitene w'abahungu. Nijewe nsanzwe ndaba ibintu by'ingoma. Rero nk'uko mwabibonye twaberetse ingoma mu bisanzwe ziba zigize mu bice bigera kuri 4. Hari inyiranya, hari ibishikizo, hari amarimbo n'amashaka. Zose zifise umudiho utandukanye. Ukiranya nujya bafise iryangoma y'idarapo, hama ibishikizo nibijya zirya nshikizo nizirya ngoma nini, hama marimbo najya aba yegereye amashako, zirya ngoma nonya, hama amashako nizirya ngoma rero zikurikirana zito. Ibishikizo n'amashako bifise amaji atandukanye. Amashako afise amaji ari hejuru, ibishikizo navyo bikagira amaji ari hejuru n'ayandi ari hasi. Yego. Nkuko babitwigishije abazitanguye kera, twagiye turiga kujya nyine ntitwigeze duhindura ikintu na kimwe. Ingoma abakobwa ntibashobora kuzivuza kuko insiguro y'ingoma, ingoma ifise ibice by'umukobwa. Ni ukuvuga ifise amabere, ikagira inda, ikagira icyayi. Nasaba yuko leta yokundisha
abajene akaranga yo kwitaho akaranga cyane kuko murambona yitaho football kujya yitaho football n'abavuzi b'ingoma twoba gucyo nyene ibadukumwire badushire inyuma. Kazina kanje nitwa Ngondifura Vincent nkaba ndi muri umugwi nyene wakayazwe nkuko mwabisanze ngaha ubwo nkaba njejwe igisata cha groupe musical bandi choral abajejwe indirimbo mucorangisho dufise ingoma nizo mwabonye dufise umuduri dufise indonongo dufise indono indingiti. Ubwa mbere na mbere nko kuri leta twasaba yuko akaranga koja mu bintu bashira mu buryo cyane bagashira mu buryo bukwiye kugira ngo gashigikirwe nkuko barabafata mugongo umupira ama basket ibiki n'akaranga bagagafata mu mugongo. Ku mazina nitwa Nshimiyimana Henriette nkaba ndongoye igisata c'abigeme mu mugwi ndangakaranga akayazwe. Turatamba umutsibo, turatamba icyo bita amagwandama, turatamba amaka, turatamba icyo bita umudiho, turatamba icyo bita umucokezo. Uwo mucokezo nyene bawita igihambwe. Kirazira yuko uja gutamba wambaye nk'isaha. Ayo makoriye wambaye ariko nkaya amakoriye ibi ari ubuntu bw'ubuyeye bambara nk'ujorana ko atakintu cyo hanze na kimwe kirimo twavyambaye twese kubera kera barambara ibirezi urabi ariko amahereni mu Burundi ntivyemewe kuko kera nta mahereni bambara. Ibikorwa byacu intambamyi ni byinshi, intambamyi ya mbere duhura kubera tubizamo tukiri bato kandi turabakobwa. Mu mico y'ikirundi umukobwa ni kirezi, umukobwa ni gisabo, ni kintu umuntu arabana umutima wose. No kuvuga abavyeyi bwa mbere baba bafise uko kuntu ubwo bavuga ati umwana wanje aracari muto mbere ari mu biki. Kenshi twitaba n'imanza z'ijoro ugasanga tugiye mu manza zeje saa 3 saa 4 y'ijoro cyangwa asanga nizitereye cyane. Hari gerero tubura abakinyi kubera ivyo kandi bitatuvuyeko bivuye ku manza tuba twitavye nk'izo n'intambamyi. Novuga nkanje nk'umukuru w'umugwi ngira nazo ugasanga haraje abakinyi baragiye kubera imvo z'abavyeyi batavyumva co kimwe. Icambere ubwa mbere ho twosaba abavyeyi mubonye abana bafise impano cyane babigeme kuko ndazi barabizi kubera umwana yarinza gusaba kuza muri club iyo mpano yonyene aba yatangwe kwigira mu mutima wiwe. Icambere ubanza kugikunda bareka abana baje turabemeye yuko nukuri tuzogerageza kubarera neza babareka muri bakuru babo harimo abavyeyi ngabonye tuzobarera neza babareke iyo mpungenge babareke kuko batabaretse tuzosanga akaranga karagiye akazima yonse. Bavuze ingoma nabonye abana mu batanzi babigeme nta bana nabonyemwo ni mugwi wabigeme gusa bamiyabaga nta bana nta badamu nako ariyo abadamu barimwo nahada twariko turatambana nabo n'ubu bari kumwe natwe n'abana barimwo ariko si benshi kubera iki iyo mpungenga abavyeyi baba bafise baracari bato barabivyishuri. Ikindi naco no twerera ku muntu wese afise umutima wo gukunda gutamba imiryango iruguruye nibaze dutambe dukorera twebwe kuri Musée Vivant turakora ku munsi wa kane isaha 10 turakora no ku munsi w'Imana isaha 7.